Hey guys, mumeze neza, nizere ko umwe wese ameze neza. Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho umwe wese aherereye. Nizere ko mwatanga umwaka neza, twari dukumburanye, twaherukana turi kumwe n'abana kuri Noheli no kuri Bonane dusangira. Ariko ubu munsi twaje gusangira n'abana. Ni Tharcisse Hope Ministry nkuko mubizi, kuri microphone ni Speedo nkuko bisanzwe. Hama Tharcisse Hope Ministry rero ati ubu munsi yabazaniye ibihe bishasha. Ni bishasha gusa, ni bishasha. Tubanze kwanza turamutse umuryango wa Tharcisse, cyane cyane Chanceline abandanya avuga ati jewe nk'umwana yagize ico yishoboza, yagize ico ashitseko, reka nanje mfashe abandi mu byo nshoboye. Rero Chanceline ikintu yakoze iki, yarafasha avuga ati papa, hariho umumama wigeze kuba umbwira yuko yagufashe neza nawe ukiri umwana, ati rero tora kano kantu ukamushire. Arico rero cyatumye tuva mu ntara ya Ngozi, turave mu ntara ya Ngozi tumanutse Bujumbura kugira ngo tugende kura uwo mumama tumushikirize ako kantu Chanceline yamurungikiye. Chanceline yamurungikiye nakantu gatekeye mu ibahasha, ndibaza nako tuzakabona tumaze gushikira uwo mumama, akagafundurura akabereka kugira ngo mukurikirane akabeho ni kose. Murabona ko twambaye n'imipira, akabeho ni kose ngaha harakanye kandi cyane gose, ariko ntidushobora kureka igikorwa, tubandanya tugenda kugira ngo Tharcisse Hope Ministry ivyo yiyemeje ibandanye ibishikako. Rero ama surprise ni menshi, ibintu ni byinshi. Uwo mama rero abaneza neza mu gisagara ca Bujumbura, muri commune Ntahangwa, muri zone Kinama, quartier Gitega. Niho tugira tugende rero, hama tumubone tuyage, tubandanye turaza kubashikiriza ko nubiko biragenda. Iyi ni partie ya mbere, haza kuba partie ya kabiri tumaze kubona n'uwo mama. Hama partie ya gatatu nayo ni surprise, tuza kuyibabwira tumaze kugera kuri tere. Yes, reka rero tubandanye tubashimira cyane ukuntu mubandanya mudukurikirana, ukuntu mubandanya mubyifatamo. Hama tunashimira na Chanceline ko nabandanya yibuka ati manyabuna naka arafashwa canke naka ntafashwa, kugira ngo nawe ikizere kigabanuke, bambe kigaruke. Ni hope for hopeless, ni kuvuga duhe ikizere abataye ikizere. Hama tubandanya tubabaza, mbega nkamwe mudukurikirana, ni kihe kintu mubona twokora kugira ngo dukure abana bo mwibarabara baronke ivyo bajamo? Nihe strategy mubona? What kind of strategy dushobora gukoresha kugira ngo tubakure mwibarabara burundu abana? Ico kibazo dufise nico kitwagishinga cyane cyane, naho tushobora kuja gufasha abandi. Mwarabonye ryari twarafashije umumama ari mu kwibaruka, turamuha ivyo akeneye byose, ariko ubu naho tuvuga tuti mbega ni igiki twokora kugira ngo dukure abana mwibarabara? Niryo hangiro ryacu guys. Hope everybody arafise ikintu ashobora kutubwira kw'iki kintu. Anyway, nkuko bisanzwe always tuba twiteza ama comment yanyu canke like ku bintu twakabashikirije, ntimwagire no kubisangiza abandi kugira ngo nabo babone ahantu Tharcisse Hope Ministry iriko irageza ibintu. Ari umuntu ashoboye gushigikira ashigikire. Inimero munazibona ngaha munsi, murashobora gushigikira nta ngorane. Hama haba mu masengesho, haba mu buryo, murashobora guca muturondera mu kadi contact, tukavugana tukabwira ukuntu ubufasha bwanyu bushobora kudushikira. Rero ku munsi nico gikorwa tugira tuzindukiremo mu gisagara ca Bujumbura. Twizere ko urugendo ruzagenda neza, dushika amahoro, tugendane n'Imana nkuko Imana tuyiha ikibanza ca mbere muri Tharcisse Hope Ministry. Turabakunda cyane, mwana mudushigikira. Watch out part 2.